Ndabaramukije bavyeyi beza, bavyeyi bavyaye bakarera. Ndabaramukije bakenyezi bakenyerera kwibanga. Ndabaramukije musangwa amahoro n'iterambere. Ndabaramukije mwese kandi mbifurije kubaho mu buzima bwiza, ubuzima bushimishije, kubaho mugenda mu vyiza, muva mu vyiza muja mu bindi. Uno munsi tugomba tuvuge dusigure ivyo uyu muntu yavuze avuga umukenyezi. A little boy asked his mother, "Why are you crying?" Ati umwana w'umuhungu yabajije nyina wiwe ati kubera iki uri kurarira? "Because I'm a woman," she told him. "I don't understand," he said. His mom just hugged him and said, "And you never will." Ati hanyuma mama wiwe aramwishura ati nukubera ko ndi umukenyezi. Umwana amubwira ati jewe sindabitahura. Hama nyina aramubwira ati nta nubwo uzigera ubitahura. Later the little boy asked his father, "Why does mother seem to cry for no reason?" Hama umwana ati yaciye agenda asanga se wiwe aramubaza ati kubera iki mama ariko ararira kandi atampamvu? "All women cry for no reason," was all his dad could say. Hama ngo se wiwe aramwishura ati abagore bose niko bameze bamabarira atampamvu. The little boy grew up and became a man, still wondering why women cry. Hama ngo wa mwana w'umuhungu ngo yarakomeje arakura haraciye igihe umwana arakura ngo ariko mu mutwe akura yibaza ati kubera iki abagore barira? Finally, he put in a call to God. When God got on the phone, he asked, "God, why do women cry so easily?" Hanyuma ngo amaze gukura yarafashe itelefone arahamagara ku Mana. Abaza Imana ati Mana, ni kubera iki abagore barira mu buryo bworoshe, kubera iki bakunda kurira? God said, "When I made the woman, she had to be special. I made her shoulders strong enough to carry the weight of the world." Hama ngo Imana iramwishura ngo igihe narema abakenyezi nabaremye mbaha inkomezi nyinshi zizotuma bashobora kwegura guterura ibiro byose isi izobagerekako. Yet gentle enough to give comfort. I gave her an Ati nabahaye ubushobozi bwo kwikorera ibiro byinshi isi izobashirako atariko kandi mbaha inkomezi zihagije zo kuzoshobora kubifata kubikomeza. Hanyuma arongera aravuga Imana irongerera mwishura ati kandi namuhaye ubundi bushobozi buva indani ingufu z'indani zo gushobora kwihangana. inner strength to endure childbirth and the rejection that many times comes from her children. Ati Imana irongera amubwira ati abakenyezi narabaremye baha ubushobozi bwo kwihanganira imibabaro yose bagira mu kuvyara kandi bagashobora no kwihanganira ingorane zose abana babyaye bashobora kuzobatera. I gave her a hardness that allows her to keep going whenever Ati kandi nabahaye ubushobozi bwo gukomeza kubandanya ubuzima nubwo baba bari guca mu bigoye. everyone else gives up and take care of her family through sickness and fatigue without. Ati kandi nabahaye ubushobozi bwo gukomeza ubuzima no kubandanya no kwihanganira ibigeragezo byose n'intambara bacamo hano muri iyi si n'imiruho n'imihati yo muri iyi si ati kandi bagakomeza bakabikora batidoga. Complaining. I gave her the sensitivity to love her children. Imana irongera amubwira ati umukenyezi naramuremye muha urukundo ruhagije n'ubushobozi bwo gukunda abana bose azobyara. Under any and all circumstances. Ati kandi akabakunda mu bintu byose bazocanamo abo bana bazocamo umuvyeyi umukenyezi yahawe ubwo bushobozi bwo gukomeza kubyihanganira. Even when her child has hurt her very badly. Ati naho kabone naho umwana w'uwo muvyeyi yoba yamubabaje bingana gute. I gave her strength to carry her husband through his faults. Ati umukenyezi namuhaye ubushobozi buhagije bwo kwihanganira no kubandanya ubuzima mu gihe umugabo we wazoba yamukoreye ibintu bibi bikomeye bibabaje. And fashioned her from his rib to protect his heart. Ati kandi namuhaye ubushobozi inkomezi zo kurindwa umutima wiwe ugakomeza ukomeye muri ibyo byose aba ariko aracamo. I gave her wisdom to understand that a good husband never hurts his wife. Ati kandi namuhaye ubushobozi buhagije bwo gutahura yuko umugabo mwiza umushinga ntahe mwiza adategerezwa kubabaza umugore wiwe. But sometimes tests her strengths
ati ariko agatahura neza ko rimwe rimwe ibyo byose biza kugira ngo bigerageze ubukomezi bw'umukenyezi. and her resolve to stand beside him. Ati namuhaye ubwo bushobozi rero bwo gushobora muri ibyo byose ariko aracamo bimubabaza ariko agakomeza agahagarara impande y'umushinga nahi wiwe akamukomeza. And finally, I gave her tears to shed. Ati hanyuma ubwa nyuma namuhaye amosozi, namuhaye amarira amosozi azomanuka ku maso yiwe. Exclusively hers to use whenever needed. Ati kugira ngo azoyakoresha ayo mosozi azoyakoreshe neza na neza igihe bizoba bikenewe. You see, my son, said God. Ati urabona rero mwananje Imana niko yabwiye nyamwana. The beauty of a woman is not in the clothes she wears. Ati urabona neza ko ubwiza bw'umukenyezi, ubwiza bw'umugore, ubwiza bw'umuvyeyi, ubwiza bw'umukenyezi ntabwo buri mu mpuzu yambara. The figure that she carries, or the way she combs her hair. Ati ntabwo ubwiza bw'umukenyezi buri mu bintu byose aba yambaye canke yishize ku mubiri, nta nubwo buba buri mu mishatsi uko yayishokoje. The beauty of a woman must be seen in her eyes. Ati ubwiza bw'umukenyezi butegerezwa kuboneka mu maso yiwe. Because that is the doorway to her heart. Ati kubera yuko iyo niyo nzira ko niko kayira kagenda nyene neza na neza kagashika ku mutima we. The place where love resides. Ati aho niho nico kibanza urukundo rw'umukenyezi, urukundo rw'umuvyeyi rubitsemo hari indani mu mutima. The little boy got the answer. Wa mwana w'umuhungu yaramaze gukura noneho ati yaramaze kuronka inyishu. And never asked that question again. Ati ntabwo yasubiye kongera kubaza ca kibazo cy'impamvu umuvyeyi umukenyezi arira. May God bless all mothers and all women in all the world and give them strength to be strong. Ati aravuze ati Imana ihezagire ihinguvu ihinkomezi ihubushobozi abavyeyi bose abamama bose abakenyezi bose bo mwisi bakomere kandi bakomeze. Imana ibahezagire cyane murakoze.